Hari umuhinga navyutse numvise mu gatondo muri barya basanzwe bigisha ku bintu bijanye no gutera imbere, bamwe bakunda kwita ngo aba mentor, abandi nabo bakunda kubita aba coach. Yasiguye ku kintu ciza cane nanje numvise ko conkorako. Hari ikintu yasiguye kivuga ngo ushaka gutera imbere wiruka ubwa mbere. Yasiguye ko kwiruka ubwa mbere atari gutora ikirato ukambara na tennis de sport hama ukiruka, oya. Yani mushobora kuba muri kumwe n'abantu muriko murondera ubuzima, muri ku kazi, ibintu nk'ivyo. Kwiruka ubwa mbere rero muri ico gihe bisigura ko ni gushobora kubona akazi hakiri kare, ako kazi ukagakora abandi batarakiyumvira kugakora. Niko gusigura kwiruka ubwa mbere yashatse kuvuga. Yaciye asigura kandi ku kintu kijanye no gutera imbere nyene, yavuze ko ushaka gutera imbere, ubwa mbere uraba abagenzi mujana. Kuraba abagenzi mujana ntabwo wewe yavuze ko ari kujana n'abantu b'abagwizatunga, oya. Bamwe bakunze kuvuga ngo iyo ujanye n'abagwizatunga batatu, uwa kane ngo aba ari wewe, oya, siko we yabivuze. Kandi naciye ndamutahura neza. Yavuze ko kuraba abantu mujana, yavuze ati kumenya uwo mujana ko afise mindset yo gutunga, nubwo wewe ubwiwe atoba atunze. Kubera ko yaciye asigura ko experience, umuntu agira experience mu buzima kubera yakoze ama erreur. Utarakora erreur na experience uba ufise, kubera les fautes ibibazo amakosa yose wagiye urakora yose uyakorije asigura experience. Rero utaramarka une faute bisigura nta experience ufise mu buzima. Yaciye avuga ko umukene nubwo aba ari umukene afise ikintu yokwigisha ko afise aho yananiriwe. Rero muri iyo nzira yo kugira aho yananiriwe, afise aho yo gukosora ati je nagerageje muri iki kintu, nakoze iki n'iki birananira. Nari naciye muri iyi nzira, nari nakoze ibi n'ibi birananira. Ni nayo mpamvu rero umukene afise experience ashobora kuba yo gusangiza mu buzima bwo gutera imbere. Yaciye asigura kandi ku kintu kijanye na apart y'umugwizatunga, yo kujana n'umugwizatunga. Yavuze ko umugwizatunga umuntu ashobora kujana utaramenya secret yiwe yo gutunga. Ni muri iyo nzira rero yaciye avuga ko ntushobora kuba wokwinyora umukene ngo nta kintu yoguhanura. Kandi n'umugwizatunga ntushobora kuba wokumva ari wewe mwogumana cane ngo kubera yagize ku bintu vyinshi, oya. Abagwizatunga bafise ibanga ry'ubuzima bwabo. Naciye nibuka akajambo k'umuntu umwe yigeze kuvuga ngo nta mukene atoguteza imbere, nta n'umutunzi atogusubiza inyuma canke se atokugumiza mu bukene. Aho yaciye yongera ko ijambo rivuga ngo nta muntu muzima atotuma ukora icaha, nta n'umuntu mubi atotuma wewe ukizwa. Rero buri kintu cose n'umwanya wacu. Ako niko akajambo naciye nibuka kuri uwo mwanditsi nawe nyene ajanye n'ibintu byo guhanurana, ibintu by'aba mentor, ibintu by'aba coach yaciye avuga. Rero naciye numva ko hariho nuance hagati y'abagwizatunga n'umukene dufitaniye. Yani umukene n'umugwizatunga bose bateranije bashobora kuba bo guteza imbere bitewe na sanse wabitwayemo. Umukene ubwiwe yo guteza imbere, n'umugwizatunga ubwiwe yo guteza imbere. Ariko ntumve ko yani je nshaka kuza muri iyi sanse ivuga ngo ntumve ko umugwizatunga ari we wenyene yo guteza imbere, oya. Kandi ntiwumve ko umukene atari uwo kujana nawe kubera ngo yakenye, oya. Buri mukene wese afise experience, les expertise, afise gukosora aho wewe yagize ntiyananiriwe. Buriya ushaka kugera kure, umuhinga avuga ko ushaka kugera kure ujana n'abandi, ariko ushaka kunyaruka urijana. Uwo ni umuhinga yabivuze. Abandi baca bakunda kuvuga ngo abatama, mvuze abatama sinzi ko mubitahura, les vieux, abasaza ni ububiko, ni bibliothèque nini ishobora kuba yogufasha. Ni kubera iki bavuga ngo ni ububiko bushobora kuba bwogufasha muri kazoza? Bavuga ko ari ububiko bushobora kuba bwogufasha muri kazoza kubera ko afise ibintu vyinshi yaciyemo. Rero wowe ugiye gushikira kuri ya stage wowe wagezeko y'ubusaza, akaguhanura ku bintu byinshi yaciyemo. Ashobora kuba yiguhanura iminsi 3, iminsi 5, akavuga incamake muri byinshi yaciyemo. Wowe uciye ugera kuri rya level wowe wagezeko mu busaza, nawe ushobora kuduga vyihuse
bitewe na level wewe yaragezeko, bitewe n'ubushakashatsi yakoze kugira agere mu busaza. Wowe uciye ushikira mu bushakashatsi yagize yarondeye kugira agere mu busaza. Niyo mpamvu rero ushobora kuba wotera imbere ufise 1000 moyens zo gutera imbere bitewe n'uko wakoresheje ubusaza bw'uwo mutama. Nico nagomvye nanje kuba nokongera ko yaciye avuga ati ushaka kandi gutera imbere wiyumvira ubwa mbere, you think first. Yavuze amajambo atatu. Irya mbere yavuze ati you learn first, irya jambo ya kabiri yavuze ati you think first, icya gatatu nubwo ntakibuka neza ndaza kukibabwira ninacibuka, reka tumaze duhagarare kuri aka kantu ka you think first. Imbere yuko ushobora kuraninga, ushobora kwiruka, ubwa mbere nukuba wirutse wiyumviye ubwa mbere. Wiyumviye ubwa mbere bigutuma canke se biguha inguvu zo kwiruka ubwa mbere, kuko utariyumvira ntushobora kuba wokwiruka. Udafise purpose yaho ugomba kuja ntushobora kuba wogira nti kwiruka kubera ntiwiyumviye ico ugomba ukore. Ariko umaze kuba wokwiyumvira ico ugomba ukore, that's why you have to learn fast, because you have before think fast. Wiyumviye ubwa mbere na mbere abandi bataraciyumvira. Umaze kwiyumvira ubwa mbere abandi batariyumvira, bisigura ko ufise ububasha bwo kwiruka ubwa mbere abandi batayiruka ubwa mbere. Yaciye yongeramo akantu ka gatatu niko nari nibagiye, ukora ubwa mbere. You think first, you learn first and you work first. Niyo mpamvu rero nje kubasigura aka kantu kavuga ngo gukora ubwa mbere bisigura kuba wamanje kwiyumvira ubwa mbere. Umaze kwiyumvira ubwa mbere bisigura ko uba wamaze kwiruka ubwa mbere. Umaze kwiruka ubwa mbere bisigura ko uba wamaze gukora ubwa mbere. Ane majambo nifuje ko twosangiza hanya hamwe, nawe ufise irindi jambo twosangirira hamwe, mpa commentaire umbwira ati nanje niyumviye ko kugira ngo ushobore kuba umugwiza tunga canke se wotera imbere vyihuse, nanje niyumviye ko byogenda uku nuku. Amajambo atatu ntugere utayumvirije kuri uno munsi: you think first, you learn first and you work